Imana tugirire neza. Ibaze ko ubu turiko turagenda, iyo ijambo ry'Imana uryumvise so kuryumva gusa, bisaba kuryumvira, ukumvira ico rikubwiye. Wahora ubesha ntusubire kubesha, wahora wiba ntusubire kwiba, wahora utukana ntusubire gutukana, wahora ukora ibyaha bitandukanye ukabireka. Nico ijambo ry'Imana ridufasha, so kuryumva gusa ngo turisome mu bitabo gusa, oya nukumva ico ritubwiye tukagikora. Haleluya. Kabukeneye kuba mu mugisha. Murabona impamvu abazungu bana bateye imbere kandi batanasenga cyane. Ikintu ca mbere bakora gituma batera imbere, bakoresha ingufu zabo, inkomezi zabo cyane, barakora cyane. Haleluya. Barakora cyane, bakora ijoro n'umurango. Baramaze no gutera imbere, barubatse ibintu bikomeye, ariko usanga bakora ijoro n'umurango. Ijoro n'umurango ntushobora guhezagirwa, ntushobora no, reka nababwire, naho no kwatura k'amafaranga. Havuze ngo Imana iraguhaye amafaranga yo gusanga aho ujyana, ni miracle. Birashoboka ko gukora ico gitangaza nkuko yagikoreye uriya mudamu, ariko ico gitangaza ntigihoraho. Niyo mpamvu yacimuha akazi. Nazo kwa maronka abantu bamurungikira muri rimikashi buri munsi. Bisaba rero ko akora kugira ngo Imana iziraca mu nzira y'akazi. Imana ikuvuze ko ibikomeye, nawe bisaba yuko ukora cyane. Haleluya. Imana ikubwiye ngo uri ku muvumo w'ubunebwe. Reka ubunebwe nabwo n'umuvumo. Kugira ngo ukuveko bisaba ko haguruka ugakora. Paulo yavuze ngo ncumukurisha amaboko yanje muri jo n'umurango kugira ngo singira ico nkena mu bimbeshaho. Yarigisha ariko hakagira n'uwundi mwanya wo kugira ico akoze, kujisha amahema. Haleluya. Niba dukeneye kuva mu muvumo w'ubukene, bidusaba gukora. Amen. Gukora cyane, ugira umwanya w'amasengesho, ariko ugira n'umwanya wo gukora. Haleluya. Taruko uzoba mu buzima wuzure mwemu yera, uvugishwe mu ndimi, ariko ugeze muhira uvuye mu ndimi, inzara zoyibwira ngo nako ndavuga mu ndimi. Inzu bakwirukanye uzovuga ngo nako ndavugishwa mu ndimi. Hari umwanya wo kuvuga mu ndimi, ariko hakaba n'umwanya wo gutamira. Hari umwanya wo kujya ibyakozwe n'intumwa, n'umwanya wo kujya ibyakozwe n'isuka. Aka ntabwo mukumvise. Hari umwanya w'ibyakozwe n'intumwa, ariko hakaba n'umwanya w'ibyakozwe n'isuka. Ibyo rero biva mu gukora cyane. Haleluya. Abashinwa nta myaka irenga nka 40 gutyo cyangwa nka 50 bamaze barabakene bo hasi baciriritse, barimisha isuka, ariko uyu munsi bageze ku rwego rukomeye, bakora cyane. Imana ibaha umwete wo gukora cyane. Iki gihugu n'abandi bazogikomeza, gifise amasezerano akomeye, ariko kugira ngo kiyagereko bisaba abantu bahaguruka bagakora cyane. Kandi akarorero gakwiye kugaragarira mu bantu b'Imana. Muzogende muri biriya bihugu biteye imbere by'Abarabu byinshi, nta myaka myinshi bimaze bivuye mu bukene. Haleluya. Ziye zose mubona za Singapore, ziye za Dubai, biriya bihugu za Qatar, biriya bihugu barabakene bo hasi. Imana ibahishurira ubutunzi buri mu butaka. Nami ndasoma haraheze nk'imyaka 50 Qatar, abantu baba muri Qatar bari batunzwe no kuroba, kandi uburovyi bwa bundi busanzwe buciriritse, ariko bamaze kumenya ubutunzi Imana yashize mu gihugu cyabo, barahaguruka barakora. Haleluya. Kandi barazi ko ubutunzi buri muri ico gihugu, petrole bafise na gaze, ntabwo izogumaho, ntabwo izokwamaho, izohera. Rero baguye ibitekerezo. Qatar igeze ku rugezo ishobora kuza nko mu Burundi ikagura
ikagura imisozi n'imisozi, amatongo, kugira ngo igihugu cyabo nica peteroli niyahera bazotungwe n'ubutaka baguze mu bindi bihugu. Haleluya.